burya inkware zisezerana mu masese, kandi intango ya byose no gutegura no gutunganya, hanyuma ukaja ku kivi ku byo batunganije. Hariho ikintu cya mbere gihambaye, kimwe bavuga ati barakarahara mu ruganda nibacura, n'amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano rero nitugaruka hano tuzovuge tuti twari ku ntambwe ni uno musi twarateye intambwe tuje imbere. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ubutunzi n'iterambere muri komine. Twebwe nk'abavuka komine bamuha, ico dukenera ntidukenera indongozi y'amashure menshi, y'ubugufi cyangwa uburebure, y'inzobe cyangwa ubwirabure. Dukenera ibikorwa, dukenera indongozi ituzanira ibikorwa. Ndiko ndakivuga nk'umuvuka ntara, nk'umuvuka komine, nk'umwene gihugu wo ngaha muri komine ya Muha. Ndababwiye nk'umwene gihugu wa hano, ibikorwa n'iterambere nivyo twiteze ku ndongozi kugira ngo tuje ku kivi. Nyene cyo bari mukuru w'igihugu yaravuze ati umufuko wose uronke amafaranga. Aho rero muca mwumva yuko harimo kunganira wa mwibutsa ukubwira ngo inda uyibwira icyo wayirarije, nuyibwira icyo warabihaye. Umunwa wose uronka imfungurwa, mugabo inda uyibwira icyo wayirarije, nuyibwira icyo waraye wihaye. Uronse imfungurwa uno munsi atacu ufise mu gitiba no mu kigega muri stoke, shere tutakufa na njana. Tugwiza umwimbu, tugira ivyo turiye, tugira ivyo tuziganya, tugire n'ibindi dukuramwo amafaranga, turonka iterambere. Ikigira gatatu, kandi ncangarukiriza ngaho mu byo tuzokwibukanya, ni ntwari bereye. Mu ntwari bereye ndavuga ibintu bitatu bihambaye. Ndavuga abaryi n'abatanzi b'igiturire. Burya ikintu cyose kigira iherezo, kibwirizwa kugira iherezo. Nimba hakirimo abibaza yuko kugira ngo akora ibikorwa byiwe byihute canke aronke byinshi gusubira ivyo yarakeneye, ashobora kugenda gufumbatisha umutegetsi canke indongozi runaka, nagenda hariya mu kizingo canke mu kanyosha, yiyuhagire, yiyugumure, acire, hanyuma agaruke atunganye neza kugira ngo atekereze aje ku murongo akorera bene gihugu neza. Ikigira kabiri, hariho bakaboko, abanyonozi basesagura ubutunzi bw'igihugu, kuva ku rufaranga, ku rupapuro, ku telefone. Iyi ni angarisho ya mwisho ku bantu nka bene abo. Hariho kandi ibinebwe ataco bihereza amaboko, niho batumye Burundi budindira. Akazi kiwe kukaba kuvuga amajambo menshi no kuvuga abandi no kurementanya, mugabo ibikorwa ugiye kuraba ugasanga nta kimwe yahereje amaboko kwezi kose. Yo kunguka iki cyakungura iki gihugu, niba tonze saa 3 agashaka gutaha saa 5. Ibinebwe nimba badashoboye, ni mu bashoboze mwebwe mu barongoye, ni mu bigishe. Hari ishure ryo kwigisha rirahari, ari kuri yena arahandi, ariko stage muzosabira abakozi banyu leta izoyibaha kugira ngo bakarishe ubwenge, abatabishoboye bakananirwa basubirizwe n'abandi, kuko amaboko yo gusarura nayo arahari naho umwimba ari mwinshi. Aho hari kujanye n'akazi. Ikindi mu ntwari bereye ubutungane butunganiriza bose. Ivyuko umucamanza rugetura akarugetura arenganije umuntu wamukoma ngo je naruciye uko nibashaka kuragunguruza, ivyo twarabisezereye.
twumvikane abenegihugu barakeneye kurongorwa neza kuko n'abakozi. None muri aba bari ngaha bose hari n'umwe tugaburira, umwe wese ntiyibeshejeho niyirisha n'umuryango wiwe. Tubahe rero urubuga rwo gukoreramo neza, batunganiwe, batunganirizwe neza. Byari ibyo bintu bitatu nagira nti inyuma y'ikiringo tuzogaruka ngaha twibutsanye. Umukigwa gusenga uraheze ageze ko baca bafungura